Yes, ndabaramukije inshuti bakunzi b'ibiganiro bica kuri DFTV 257. Nizere ko muguwe neza aho muherereye hose, ibyo muko murakora byose kuragenda neza. Kuwundi munsi ugira hano vuga n'indi tariki, uwundi munsi ukundi kwezi kwa kane turi kumwe n'umushitsi umwigeme keshe muri ko ndakora nabigeme nkanje ndumva ko ndyohewe cyane numva bingo no kwisanzura kuvuga ico nshaka cyose. Ndi kumwe na Muna wa Kaneza beshi bati kumonke. Karibu cyane muri studio ya DFTV. Urakoze cyane DJ Fan. Abariko baradukurikirana. Ndabaramukije mwese, j'espère que mukomeye, que uroraniwe aho muri nkaba ndabashimiye ko namwacaguye gufyonda kuri kino kiganiro kira mu kirabe. Ego Muna wa nkuko vyamuwa muberewe tout le jour. Oya rigenda begwa nuko tudahura. Oya noje igihe cyose naba nakubonye namasanga umeze. Urakoze cyane nka wewe urabibona. Muna Warda. Tell me, why tell me? Why tell me? Sinatwa no bafiki inyishu yoba isumba izindi. C'est juste que nateze usora indi ndirimbo hanyuma nkaba nkunda Siri ya Kizomba cyane. Hanyuma sinakubwira ngo ndafise ngo kuntu ngo tell me ngo biya ndirimba byanjemo narafashe ndandika mpejeje kwandika ndaraba kajambo no ha titre karimwo hamaca ntora tell me ko nyene. Ego inyuma y'indirimbo yawe nshaka uco dusorera tell me. Ugisora nshaka je nari nzije c'est juste pour amuser. Comme toi tu dis kuri mu blogger tuzi bon ashaka gutesta irabe ingabero zose yarasazwe afise muga mbonye tell me ndavuga ati wow kumbe wa mu sister sérieuse. Yamaze déjà commencer carrière yiwe sérieusement. Muna Warda watangiye kwimvira ryari kuko utangura kuririmba nako siko tumikumenyereye mu modeling uri mu bya modeling. Wasanzwe warigeze kuba no mu Miss Dauphine wa kabiri Dauphine wa mbere sorry kugusubiza inyuma. Umva bari kugusubiza inyuma. Dauphine wa mbere umva iyo mu Miss aza kugira akantu gatiriganye yaca mu Miss. Ego ahora ico gihe cyo byabaye malheureusement habuze gato yumva yaza gutiriganya ku kantu gato wewe wacho wica wibera wa mbere mu Miss kurone. Ego byakujemo gute ivyo kuririmba navyo? Umuntu akunda cyane umuziki kubera nigeze kuba ndirimba kera mugabo nyene tuwa amateur mu ka band kitwa Mitwe Quest Band. Hanyuma kubera nyene ubunye ndi muri entertainment ibintu vlogger nibiki cambona modera ama contact y'abaririmbyi y'abantu bakora imiziki hamanda vuga ni aho numvirije imiziki y'abandi kaje ni teste numve ko ndanabikunda cyane ndakunda umuziki niro tuva misi sinde ko ndapartage imiziki y'abandi nkaneka ngerageje cambona birapashije kandi cyane uvumengo vraiment ko ari ikintu nkunda reka ndakibandanya. Ego nawe uri muri management shasha. Ego yoba yagufasha imaze kubona nshaka aho indirimbo yawe nshaka aho yageze. Ego uvyumva gute ko uri muri management urisanzuye nkuko wari kwikorana cyangwa? Ndisanzuye kuko akazi gacika gake urumva hajya kwikorana biratanga n'ivyo liberté kukugira ibyo ushaka mugabo biraruhisha. Je niyumviriye kuri nshaka ukuntu wasanga ndiko ndarondera amahera yogira nkora ikiniki ya clipe abadansere nkarondera ibintu byose ngapanga jeje nyene ugasanga en fait byose ndavyibaza ntawo mfise ndabibaza mugabo ubonye ugasanga ndafise umuntu nkeneye ikintu ndakibwira ndafise umuntu amfasha gupanga ndafise umuntu afise ama contact asumba yo je nsanzwe mfise umva usanga ari ibintu vyoroshe gusumba. Hanyuma twizere ko bizobandanya biryoha uko nyene hanyuma tubandanye duterana imbere niyo management dushike kure. Ego Muna Warda mu mwakuza ibona aramajaje mu ruhande rwa music. Il faut pas non plus kurota ngo tugere kure muganda shaka at least nzobe numvirizwa kandi umuziki wanje ntuzobe
uwumvirizwa n'abarundi gusa bari no canke barahandi mugabo n'uwundi muntu ashoboye gutahura no gukunda ivyo ndirimba azoshoboye kuvyumviriza hanyuma ku mwaka uza noba mviza peut-être East Africa kuko sinibaza yuko yumva muri 2021 nzoba nashitse aharenga ngaho ego. Je t'encourage parce que ndabona iyo uriko uraririmba uranatamba en plus ni ikintu cyiza cyane tuba tumenyereye kubona kenshi umuntu ari kuri stage ari muri clip usanga nyene mengo ayifata mengo ni bisanzwe mugabo tuba winjiye nya speed yo bugesera jewe fete ni kubera urabona izino generation Star Times turimo turaraba televiziyo cyane nakuze ndaba ba Beyonce nkavuga ni Jevre ndinze ndirimba ndashaka kugira biriye Jevre ntivyoroshe nka simse iye niko bari clip mpeza nasanzaye mugabo kuri stage ndazi byo ngora kuririmba ngira iki mugabo byose no kwimenyereza nakuze mvuga nti ndinze ndirimba nzotamba ko naho nageze kuba ntamba muri secondaire ndi mu ma club ngani nzotamba kuko iyo umuntu atari kwarakumviriza artiste arakuraba ingene uri kuratamba. Mais tu es talentueuse parce que warigeze gutamba Munawarda no bloga Munawarda yigeze araja muri by'abantu uri n'umufashioniste muri Coco Fashion ni hense akunda kuburimwo cyane urumva ko yarigeze kuba no Miss en plus urumva si ibintu no vuga bitoroshe cyane. Imana reka tuyishimire yaramezagiye urumva ivyo bintu byose wari usanzwe uryamanye je ndaba ijya ndirimbo shaka naravuze ati bon peut-être ariko aryohereza imisi gusa nyene nibaza ko wabonye commentaire yaje commentaire vuga nti ko haje sinzi ko cyubandanya en plus je vraiment ndavye nga mu Burundi keshi abana b'abakobwa muraririmba muvuduko wa mbere hanyuma hagati mugakata ni benshi ntorinda kuvuga amazina mugabo ugasanga mengo siho bari deja umaze kuba uri muri management neza ko ari ibintu bizoguha ingufu zo kubandanya kuko bariko barinvesta amahera yabo bakeneye uko azogaruka nibaza ko ari ibintu uzovuga ati uzobana gutera iteka userukira Burundi ya kuko biranafasha cyane look at Star for life I swear. Merci beaucoup. Yego. En fait kuba uri management birafasha aussi kumotiva umuntu kuko ubuzi yuko si we wenyene wikontact ntuwivundurura umunsi umwe ngo ndabihevye ubiheba guteye amahera y'abandi warayariye ukagira amaklipe n'ibiki en fait si we wenyene uba uri muri ico kintu ni nkuko biba ari affaire muri aba actionnaire mwese muri entreprise nubyuka ubihindura biba bigoye gusumba guhagarika numva winjiye ukirinde wemera gusinya un contrat y'imyaka ingahe uvuga ati sindabivamo uko nyene hanyuma ivya look navyo urakoze kuko hajya ndabaza kubona ko umuririmbyi wari wese ateza ko afise un personnage afise image yabaye itezwa kuba yerekana bien sûr si yaba afise muhira si yagiye mugabo kugira bikunde il faut ko afise un personnage uvuze ho ndayifise urumva aca numva umenga nibo Munawarda gushika no masaha ari mu rukundo na gato kandi vraiment ndakumbuye keya nanje oya kubera iki kubera nyene biri compliqué usanga biruhisha ntako tubiririmba ko biryoshe usanga kenshi biri compliqué ugasanga wadebukiwe rimwe bigasaba yuko usubira kwikunda wewe nyene ukabaho uri epanywe wenyene kugira ushobore kugira icyo utanze ngo uwundi kuko iyo naho wababaye ivyo utanze bigahera ukumva umenga ntugishaka gutanga naco biba bikivuze gukundana. Urumva rero ko bolo mama ni single girl. I'm a single girl. La création mama. Utangiye gusora indirimbo ya mbere muhira abavye bavyakiriye gute? Parce que turabizi abavye benshi b'abarundi kunda usanga none utanguye ivyo karabaye. Nta nivyo nababwiye ni nkuko je abavyeyi banje vraiment ndibaza ko bagowe nta kintu na kimwe canje bamenya muri Miss Burundi nta numwe nabwiye babibona uko nyene mu vy'ubuvloga ivy'ubuki fait bara ikintu twavuganye gusa barambariye fais attention kuva kera ati wewe ugendere kuvyo twakwigishije ukuntu warezwe mugabo tanko utari kugira ikintu kibi ntaco kuririmba ntawe nabibwiye ntawe nagishije inama ndibuka yuko nari mfite ubwoba bwinshi cyane gushika naho indirimbo yanje byanase ndayishira kuri chaîne yanje ndayishira kuri chaîne y'abandi hajya rero wari kuri plage wow muri
kuri termi hajyano ari kuri plage ubunye bamaze kuyakira ndibaza mwaho kuri nshaka audio ntiyege kuri chene yanje kuko ndazi ko bankurikira bari guca babibona nubwo ntibirinze bitoka bizotoke Jean ndamwereka ama commentaire ndamwereka ko atari bibi ko abantu bishima hanyuma clip yo ndavuga nti mona bashaka kuba bibaza ko ari kuraftina uri ukagira clip nawe bakabona ko washizemo amahera tushobona ko ibintu bisavye ndayigira ndibuka nta numwe nagiye kuyereka mama niwe yahavuye asaba kuyibona abwira mutonya wanje ari mwereka aza kumfelicita kuko ntiyari yiteze ufete bijya yari yavuga ni bon mwana yako ari iryohera mugabo ntiyari yiteze ko aza gusanga nsa kujya ntamba kujya byaramutangaje aravuga c'est bien vraiment mon papa wanje nacarabivuga ko nana rimwe ndamwumva na commentaire en fait wogira ntabizi ko ndirimba mugarabizi ko ndamaze kumwumva indirimbo kiravuga mu cumbi wiwe hama tell me nayo sinacho barayimbwira ko ngira ntayo barabona mugabo barabizi ko ndirimba barabizi yuko bijya twerekana no kugurisha umuziki ni ugira urabwe ni kugira tuje kuri standard y'abandi bose si gospel nombre ndiko ndaririmba sinca ngenda kwambara ifoko bijana ufite ivyo mvuga nivyo ndiko ndagira hanyuma ndarindiriye mugana ntaco ariko barabivuga ko kibi vraiment ufite ico ncangerageza usikugira nuko ngumana ivyo twavuganye nguma ndabikorera ko papa wanje yakunda amashuri cyane so nzogira master kugira mva ndamushikanira aho yashaka ko nshika mugabo izomfasha na jewe ntibuvuga ko igipapuro ataco gufasha mu buzima mama wanje nawe ndazi yuko barakunda ibintu byo gutaha kare usanga amakuvre fe ndagerageza ku respecta kugira abantu bavuga ati usigaye warahindutse kuri umuziki urumva narijya turacabana sinca ndabatahira ko masaha nshatse donc skife yuko ndabashirira aho bashatse nanje tugashobora ama compromis gutyo ego turabona tatu kwitako rya muna wamba isigori tatu ri kwitako rya muna ngo rya muna wa ngere Yesu ya okay en fait ni shugwe c'est une rose izunguruka ifite tijito izunguruka kwitako ndakunda ishugwe amakozi mbona rigera kuri stohashikana umukabya abandi baza ko yerekanye ahashoboka haba nibaza yuko gushikana kure tutoshikana kure kuko nibikeneye muka twasoje gusa kumenya insiguro yonyene ufite yamfise ndafisindi ku kirenge yanse ko he walks with me ni Imana bien sûr ufite ndakunda cyane rose rero hanyuma bambariye ko izina ryanje isigura ishugwe mu cyarabu naho byavuye je sais pas ndayita twaho ko nyine kandi ikunda cyane hanyuma amatatuwaje igituma iri ngaha nuko naharuye ahantu ushobora kwerekana ndabishatse naho ntashobora kwerekana ndabishatse kuko hari igihe usanga mpuye n'abantu bakomeye abantu batubifata neza buhava bahindura ishusho bafise kuri jewe ndashobora kwambara ijipo nkafuka mpuye nabo tukom hageze ko ninjira muri monde y'abavyakira ndashobora kuyerekana nka wewe ndazi kuri umubire umwana nakiye mugabo nkavuga ni nk'umunsi ndateza gutwara agashimwe ku mukuru w'igihugu vyogorana yuko waramaze kwashika ndibuka ko nigeze kubona amafoto ico gihe na tatuwaje nari mfise kera nkiri mu minsi wumva twarasanga duhura mwankavuga ni nk'ubu iri ngaha ntiwoca nambara amagan quand même peut-être ko tubifata neza kandi no gusonera no kugira iki urumva ucushira ahantu nyene hari 50-50 ego kugira ushobore kugira neza bon nibaza yuko abari kwadukurikirana bakeneye kumenya muna wadagushikana masaha imyaka ufise ringa fise imyaka 22 nzokiza 23 muri November ego apart yuko warusanzwe uri mu blog uko ugiye kandi mu bintu bya music kumva uzo bibandanya byose cyangwa uzogeraho kimwe vuga ati kibu blog kandi agihagarike kose nibaza yuko ibintu byo bisubiza kuri channel yawe ego bija kuri channel yanje ico kintu naraciyumvira imbere yuko ntangura ndabitangura ndibuka narabanje ndagira ama recherche ndaraba hanze yuko igikunda chansanga birakunda kuko ndazi nko mu Faransa muga no muri Etats-Unis mpora mbona ku ma channel y'aba artiste barashaka ku ma clip ama audio
mugabo hari birabashikira bagashira ko bagiye muri concert, birabashikira bagashira ko hari abonzi bahora bashaka ko ama vacances yabo bashaka kwiki camwani en fait birakunda ko bandanyugira ama vlog mugabo hari ivyo udagishobora kugira nkaje wowe uri kurambaza ibibazo singishobora kuja kubaza umuntu ibibazo kuko ndumuririmbyi sishobora kugira statut y'umumenyesha makuru n'umuririmbyi nk'ivyo bice bivamwo mugabo ndifuza kwandanya ngira ama vlog y'ivyo mbayemo arivyo nshaka kwerekana umuntu akavuga ati bon ndakurikirana ubuzima bwiwe bikajako ibintu vyagutyo nyene n'amavoyage iki bwari bitazoba bigikunda nyene muna wa dora maze kwimva ko ubonye uhuye n'umuhungu ukamukunda même si ngaki abakobwa biyumvira kubwira umuhungu ndagukunda nagukunze nkeneye kutuja nkope mbo ico nikico nikibaho birabaho ari abakobwa dusubiye Adam na Eva watanye kurondera ubundi nini bien sûr la nature veut ko ari umuhungu n'amaculture yacu ashaka ko ari umuhungu nico gituma banaturongora twe tutarongora turarongorwa urumva kubona umuhungu ukamushima normal ndashaka numva mengo ukamwegera ukamubwira ati jewe ndagukunda shaka dukundane jewe ivyo bintu vraiment vyarananiye kudiraga mugabo nk'abakobwa bose washimye umuntu urafise amasinyo urungika amatuma abona ko imiryango yuguruye ashobora kukwegera akakubwira urafise ukuntu uba ouverte urafise ukuntu nyene ushobora kuvuga utuntu agatahura yuko uyu mukobwa tuvuganye vyokunda sino sinafata vraiment ngo asukihagarara ko ewe wanashaka niyo nabibonye yuko ugoye gushikira ndakwikawusha ukamenga ntubaho ego uramaze kwandikira umuntu message ntakwishura ego cyane ugaca wiyumvira gute wiyumva gute iyo account iyo ishitse en fait umuntu asanzwe ntaco bimbwiye umuntu atacavuze cyane kinini ku buzima bwanje nibaza ko ataco bimbariye ndashaka kwimvira nti yafatiriwe yagize iki hari n'igihe bitaba ata urgence birimo donc ntaco bivuze par contre yari ikintu kiri urgent ushaka kumubaza abariko arakwicira ibintu ucitangura gutelefona niki hamara umukunzi wawe nawe birenervana cyane kuko sinzi Chabimbira ngo ari mu biki aho rero ntari minota 5 iheze mugabo waramenyereye ko yamanyaruse kwishura mugabo après uzikora umuntu afise akazi quand même ntafise mona wenyene mu mutwe urabitahura uragerageza ukarindira yego uri muhira nikiyaye ikintu uri busy naco mbanjara mu gitanda ndiko ndafite telefone ushonda telefone bavyeyi bamabidoga ati simvise n'urusha rwo kwidoga ko amasaha ariko arambabaza ubwo wacambariye amisi yose ni za telefone hanini vraiment nico ndiko ndakora okay ikintu novuga nti Warda ubuzima nk'abagenzi abagenzi bameze gute Warda adashaka gufrekanta n'abagenzi kwanza batankundire genre batari kumwe na jewe kubwo bugenzi bari kumwe na jewe kubwo icondi niyo ngorane usanga dufise umaze kumenyekanye ntumenya ushaka kuba umugenzi wawe kubera vraiment by'ukuri canke ntumenye ushaka kuba umukunzi wawe ko yagukunze hari bashaka gusa ko baba baramuvuga kubera ari kumwe n'umuntu azwi hari bashaka gusa kuba nyene arabishira muri CV yiwe donc ni ibintu bigoye mugamba ashaka umuntu asuba ubugenzi bw'ukuri ni nkuko bamambaza ntufise abagenzi benshi gashambwa none ni benshi nabiki ko tuma tusohokana tuyerera hama hahinduka iki umva usanga afise abagenzi bake genre categorie y'abahungu umuhungu wahe muna aravye avuga ati umuntu vraiment niwe guyanje ameze gute ndakunda umuntu asa neza ari presentable simuzi ivy'ubwiza kuko ubwiza butangwa n'Imana hanyuma tumaze kubona ko ubwiza tutawutena ko cyane abakobwa nkako abahungu barabutena ko bashaka abakobwa beza mbwa twari gihe tubakira atarabahatari ndashaka umuntu ari presentable umuntu afise isuku umuntu agira effort mu kwambara atavunduruka nyene sinzi uburebure
uburebure ego uburebure turabukunda mugabo hari igihe usanga butarimo mu muntu wakunze basanga wakunze ingene avuga murumvikana mbwa si muremure birashika yego ari sino nta ma preference ari ngo arahari ngo nkunda ububyibushe canke wonze ngo agire izicyo yawe kubera wahisemwo izina Monkenzi izina ryanje ntaryo nkunda Mona Walda ntaryo nkunda na gato kuva kera ndidoga hariyo n'akazina kera nahora mvuga nari kwifuza kuyitwa narakunda izina Linse uje nanda afise abagenzi banyita Linse basi ngo bwana ntukite Mona umva navuga nti ndinze mba umuntu ari public akaba international sishaka ko bazomanya iryo zina et pourtant abantu barambarira cyane turakunda Mona Walda iyo wagumiza Mona Walda ngasha ndabwira nti ntaryo nkunda none mbeho nitwa izina ntakunda kandi sho ufise uburenganzira bwo kuyihindura abantu bagira amanon de scène je rero narashaka akazina kari feminine cyane ko nari nigana n'abakobwa bitwa ba Graciela nyanzu ko gatwita utuzina hutwo na Monia narumva ko riryoshe gusumba Mona rero ncambwa ntereka ndarihindure mbwa non plus no kwiye karta cyane y'amazina abavyeyi bamaye changira Mona Mo W Walda Kenzi Kaneza ego niyo ryavuye rero ego turabona yuko kuvutangira kuririmba turabona ama challenge cyane ubwo muronka cyerekana yuko maybe wowe ufise umubano mwiza n'abagukikuje ego byumva gute wiyumva gute ubona uri muririmbyi usohoye indirimbo ukaguma uronka ama challenge menshi nkaya kuko nka Instagram bagenda gukurikirana ushaka gupostinga nka video 9 8 10 aho ufite Instagram sindanazishira ko zose ndafata iyo ndazironse nkabika nka planify kuno nzoza ndaziposta uje n'abantu banyandikira ngo iwacu nayo wakunze ngo nayigize nabi urumva ufite numubano mwiza justement aba artiste bandi le truc c'est que umuntu abazi mu muziki nta échange hari entre bo n'abantu je mugabo nabanje kuba mu vlogger abantu babanje kumenya ubuzima bwanje umuntu yariko arambona ndiko nderekana ibintu ndamwereka umutonya wanje ndamwereka tujana mu rubanza tujana hehe kuri YouTube abona umenga aranzi agaca yumva umenga turi proche akaja kuri Instagram nkamwishura nkuko umenga turazinanye agaca yumva umengo turazinanye c'est ma pote ndaza kumusupporting skife yuko hasohotse indirimbo yumva umenga ni wa mugenzi we bama bavugana asohoye indirimbo agaca yumva umenga yobishirako je ndibaza ko ari ico kuko hariho échange nini entre jewe n'abantu bankurikira kubera YouTube niho byavuye byose muciro nka challenge menshi bacu usanga bariko barazindungikira ndasaba bagaca barungika kandi vraiment merci beaucoup sinari niteze yuko noronka ama challenge menshi gushika naho niyumvira ko hari hayo nokuramo kubera apana ngo uzimeze nabi mugabo ko mvuga nti mpava surcharge abantu usange ba followinze kubera kubaruhisha ni ibintu mvuga nti vraiment merci beaucoup abo ndibuka nataye gukurikirana office 8,000 ibihumbi 7 by'abantu gukurikirana mu nyuma turabona yuko uhavuye uduga cyane geze mu 12 kubera ico nzi cyo baririmbyi benshi baragira ama fake account usanga bafite followers zitarizo mugabo wewe doke watangiye career yawe yo kuririmba wagumye ukuri kweki utiyumviriye kuba nk'abandi fatinya cyo kujya mu miliyoni pourtant kinzinanye n'abantu benshi ashaka kubigukorera en fait le truc c'est que kubera namenyereye kuba mfise abantu ndakunda kubona un compte iriko ababone igaca iba iri active savije abantu bagukurikira mugabo urababona mu ma vue urababona mu ma commentaire urababona mu ma like mugabo ntihaba ari haruro gucyo gusa ngaca nimvira yuko byumbabaza vraiment ndiko ndabona igiharuro kinini cyane mugabo nkabona mu bintu ndaposta ndagira iki mugabo siho bari gaca nimvira ni toute façon nta muntu turiko turahiganwa ku ba followers ngaha anye turabizi yuko atabantu benshi atabantu umuriyoni mu Burundi bafite Instagram bariko barayikoresha bari active donc mvuga nti
si nta muntu nzoza kubesha kuko simvuzwa muri Tanzania. Yeah. Umuntu arashaka kuba afite umuriyoni mugabo ukavuga ni uye ari muri mu Buganda baramuvuza muri aho ndatahura mugabo nta muntu mbona nzoja kubesha ati je vraiment muri Tanzania baranzi nta n'igiswahili mvuga nandi nukuri vraiment nobandi ridicule ni wapi reka ngumane ibinyene bizoduga bukebuke kandi biranshimisha ndiko ndabibona ukuntu biduga biranshimisha ku munsi mbona yuko hari abantu trani bashaka kuyabona aho ngani uyu yankurikiye kwera ashaka kunkurikira biranshimisha cyane abandi ni sawa turasaba abarimvyi ba Fizo bari muri mu 60 bon simperutse kuraba mugabo bari muri izo mugabo ndavuga ni Fizo amaze imyaka aririmba ni normal cyane naho Fizo no munsi yovyuka ayigura akaronka 100,000 numuhaririza muga jewe vraiment vya biri ridicule ndavuga ni mana yanje donc pour dire navuze nti reka ndabe ngende nge bike njyame kare ibyo bikenjyane kare ku ruhande rwawe ni bon mbega wa muna projet ufise muri management yawe muri umvira gusohora umuziki wawe hanze y'igihugu cyangwa murifuza kuguma target y'u Burundi gusa turifuza kuwusohora hanze y'igihugu nk'uko abandi bose babyifuza nuko gusa nyine usanga bitoroshe le truc c'est que nta muziki nta muntu yoshaka kumavuzwa ngaha gusa kubera ngaha umuziki uracari nta madura dotera hari ntiwo kwinjizaho fete abantu nta ma stream bagira ntibakoresha Spotify ntibagira iki umva wowe uri kuriryohera ntaco wowe uri kurinjiza donc turashaka gusohoka hanze y'igihugu mugabo ntidushaka gukora mu muziki gusa turashaka je ndafise ama projet yandi yo ya entrepreneuria gukora ibi bintu vyanje ko mfise ikintu citwa jewe urumva kuko ntituzokama turirimba moment ndashaka kugira accident ndashaka kugwara ibintu mu muhogo bikanga ko ndirimba ndoca mbo wande ifo yuko aba ari ikindi kintu kiri akote kiri abstrait ugifadika kiba kiko kirinjiza amahera ego nidakwandikira nije niyandikira muri studio ego kubera muzobibona yuko niyo ndiko ndavuga aha nagize effort kugira ngo mvuge ikirundi gusa umva kujya nandika kujya ndirimba niko mvuga kandi niko niyumvira nico gituma ufite niyumvira mu birimi byinshi nico gituma no mu kwandika ari byo bisohoka bivanze par contre nko kwandika ikirundi gusa birangora skife yuko nibaza nihagira ko ndirimbe nk'indirimbo y'ikirundi gusa bazorinda kunyandikira mugabo umwanya muzokumva harimo ibirimi bingahe bivanje muzosha mumenya ko ari jewe n'indimi zingahe uzi gushika no masaha uvuga ati ndi capable yo kuvuga ngo abo bari hanze y'igihugu zitatu n'icongereza igifaransa n'ikirundi igiswahili ndiko ndaciga mugabo biragoye kubera hano mbaye ntibakivuga nibuka yuko ugeze muri Tanzania un jour kandi aho wagendera hose ntawagendera gusigurira ndashobora kutwumva utuntu duke umugabo umaze umwanya uriko uravuga ibintu nca ntakara ego kandi bon cangerageza nyene nkaza ndavanga n'ubwongereza bon ndakubarira ko atacuntu wumva namwe nimba uvuga icongereza tuvuga icongereza Igiswahili naho pfa kugerageza ico ntumva ndakubwira usigura urumviriza akazi k'aba producteur benshi bo ngaho mu Burundi nuwahe mu producteur uvuga ati je vraiment kandi amwemera même si umaze kuba ufise indirimbo zibiri kuzo tusanzwe tuzi kumbe hari izindi zitarasohoka mugize tuzini zibiri uvuga ati umuntu vraiment ndakeneye kubana yankora nawe cyawe ngaho mu Burundi ndumva mengo nogeza aha cyangwa kusohoka hanze nzo kurondera abandi producteur Jesse nifuza gukorana n'umuproducteur umwe nivyo nama mvuga nivyo byo hava bingora ngira ngiye muri label kuko ndamaze kubona ko ama label baca baja ku producteur umwe kenshi nagiye kwa Miri ubwa mbere ndaja kwa FIG muri Master Music ubu ndi muri Tricks Lab kwa Trick on the Beat n'abandi zobaja en fait nanka yuko indirimbo zanje ziba zisa ntibisigura ko bose bakora beat zimwe mugabo umuntu wese yamasa agatushe kiwe rero kwa kundi James technique zanje zo kuririmba hama harimo akantu kanje kerekana ko ari mona ngo usanga ngiye kwa Miri indirimbo zose ziri kwa Miri usanga za technique ziwe ziragarukamwo usanga ibikorwa byanje byose bishaka bifite akantu bisa ariko je mbashaka ko bihinduka simba shaka umuntu yitiranya indirimbo zanje canke atangure kumbarira indirimbo irasa n'iyi wapi podia nimba bizokunda bose tuzonakorana kuko nshaka umumwe akantu kiwe
abafite akantu kiwe nko muri master music barafite ukuntu baratahura cyane imiziki yoroshe nk'irya Kizomba nagize amazuki ibiki barabitahura ivyo vyabo tukom kwa Trick on the Beat arafite akantu k'ubunyamerika mu mabiti yiwe urumva tukom kwa Amiri afise la majorité y'indirimbo abarundi bakora ijya model urayisanga vraiment kwa ntuze kwa Amiri hanyuma n'abandi na X Factor afise akantu k'ubunyamerika akaba ari na capable gukorera indirimbo zya beat z'abasauza urabibona Poji bivana na style nzoba ngomba ndirimbe nivyo bivana n'uwo nzoja hama gusohoka hanze y'igihugu naho ni sawa ubwo nzoba ngiye gukorana n'indi tano yego umwana wese abafise indoto avuga ati ndashaka kuzoba ninakura ndashaka kuzoba uyu ndashaka kuzokora iki nayahe mareve umukenza amaze kurealiza gushika no masaha jewe ikintu nama mvuga ko ndi fier nuko twese tukiri bato twari dusa mareve bien sûr mugabo ukuri kurakura ni kugenda urabona yuko ibintu ntibikunda mademoiselle tahura yuko ubuzima atari yeye ntibikunda ushaka kuba umupilote ushobora ko bidakunda ushaka kuba par exemple umuntu azotwara miduga ibiki ntibikunda ushobora ko bidakunda nivyo zabaye kera nashaka kuba umu actrice muri Hollywood nari muto mugano kugira yuko nari nzi ama quartier ari muri Hollywood tellement nari amazed na Hollywood narakunda filme cyane tema yuko baransiga bakagenda gutembera jewe nka ugenda ko hariyo filme nabonye vendredi aya masaha azezukira narabikunda cyane papa wanje nari matarabizi muri famille papa wanje akambarira ati nimushaka uja Hollywood rero je nta tike nzo kurihira yo kujayo ati foko wiga kubera bakunda amashuri cyane ifoko wiga kugira uzokwirira itike yo kujayo bon bien sûr narize muga sinigi ivyo niga kubera bikenewe hari muri kurakuru gacubona ati sha nirushike Hollywood no kuja kuba Etats-Unis bisanzwe na visa bari kwima uzoshikayo gute urumva ucubiheba bikakuvamwo narashaka kandi no kuririmba ko narakunda umuziki cyane nakunda gutamba hanyuma ikintu kinkonda fier kuri no munsi nuko benshi barahevye amareve yabo kubera babona yuko adakunda muga je ndiko ndaririmba kandi ni ibintu nashaka ndi umwana so ndimraba nkavuga ati mona byari improbable kubera wavuga ati ibintu bidakunda surtout muri ino société havuyemo na société na classe sociale ndimo byari bigoye muga ndavuga ni là je suis en train de vivre mon rêve biraryoshe cyane abari ko badukurikirana ndayoza yuko comme brand ambassador wa Crown yoyo nibaza yuko ari umwanya mwiza ugati ndashaka kumenya ibikorerwa muri Crown ifise ibinyobwa bitandukanye hariho amajuice ku bantu batanywa alcohol hariho amatangawizi navuze ni yo wumva ushaka gufungura ibyashika gufungura ikintu kumva mengo mu nda harabyimvye ukuntu mengo ntibimeze neza ushaka kumwera tangawizi ya Crown uca wumva mengo hararemurutse n'abadakunda kuronka mwanda mukuru barashaka kunywa katangawizi kakabafasha bafite n'amavin bafite amavin ku bantu binywera alcohol bakuba bashaka kumva mu mutwe ko hari akantu kinjiye ushaka kuba bavuye ku kazi wumvise ibintu byakuvuruze cyane ukavuga laje gashitse muhira gashaka kunywa akantu kaza gutuma ubwenge busubira ku gihe parce que kazi nabayenera kuva n'abasekretary nabayenera kuva n'abantu bisindi bagiye murahura inywera kavin kabo ka Crown umve yuko umeze neza ngo ibiciro baraborohereje abantu bose wowe unwa ku mufuko wawe hari urashaka kuvuga ati ndashaka ya 40 ndashaka ya 8000 ndashaka ya 12000 ndashaka tu amaprix yose arahari ubigira neza turi kumwe na Wazda Kaneza mnawada kanza nubwo yavuze yuko itanagiwe atari kuza cyane mugabo bo uri muhamagaye ko n'izina yahawe n'abavyeyi nta kundi ari bubigenze mugabo ni Monkens turi kumwe umuririmbyikazi w'umurundi ushobora kuba ushaka kumukurikirana cyangwa kumutera intege kuko murazi yuko
bariho kugira tubahe support. Nibaza agize subscribe benshi kuri YouTube, amakomantere menshi bizomufasha. Nubwo zovuga ati ndashaka umuririmbyi wo hanze y'igihugu dukorane, azobaza kuraba fan base wakaraba ngo Instagram yifashe gute, YouTube yifashe gute, uyu muntu vraiment aramerita ko ndamuha collabo, cause mu Burundi arashaka kunzanira ikintu kinini. Kandi ndabibutsa yuko abakobwa cyangwa abigeme dufite mu Burundi baririmba ni bake cyane, so bakeneye ko tubafata mu mugongo, tubatera intege kugira bashobore kubandanya baprogressa, hama gutyo Burundi buheze buharugwe nk'ibindi bihugu bifite abaririmbyi b'abakobwa injojo n'injojo. Urabona je nkaha twabaza ko mwagerageje kumbona, ariko ndakorana nawe ko nako numva mengo ndaryohewe cyane, cause abakobwa turazinanye ducika intege kare, tudemukirwa n'ingoga. Mugura urabona yuko niyo gitangura, akeneye rero uko tumufata mu mugongo, tumutera izo ntege. Rero nimba utari bwamuforoying, reka ndamuha umwanya akugire ama contact nka Instagram, social media ziwe ngo mukurikirana kugira ashobore kuduza ibendera ry'igihugu ko mu Burundi kazi. Urakoze cyane Fanny. Jewe murashaka kunkurikira, murashaka subscribe kwanza kuri channel ya YouTube yanje, nitwa Mo Kenzi Official. Mugaca muraba nyene n'utu video, utu clip, ego uko ama views turayashaka nayone ari mu biharugwa. Hanyuma Instagram yanje ni Mo Kenzi, ego wanditse naho wandika Mona Walda baca banzana, kubera urumva naryo ni rimwe muri description. Nini nivyo nkoresha, Twitter ntange ikoresha genda munkurikire, nitwa Mona Walda nitwa Mona-Walda, kandi mukwisura kuyikoresha cyane nayone, ego na Facebook Mona Walda Kaneza. Reka tugushimire Walda kubona witabye ubutumire bwacu. Nibaza yuko n'undi munsi tugukeneye uzotwitaba. Ego cyane. Ego ndabashimiye mwese mwama mugira amakomantere, hama mu mezi 3 ndakeneye kuzana kwa amazina y'abandika commentaire ndayakurikirana nkayasoma. Ndakeneye mu mezi 3 kuzonavuga ati umuntu yarakomanse cyane biswe kubigana byasha bikurikiranye, reka ndamuha agashimwe, ndakabemere ko nzazaragikora. Abandi bakengurukiyemo Walda, welcome again. Merci beaucoup. See you next time. Namwe muzobandanya muntumira. Nida cyane umva rero gukora n'abakobwa ndaryoherwa cyane. Urakoze cyane. Ego.